Ndabaramutse n'abandi kaze mwese nk'abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. N'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Makuru hagaruka ku ngingo zigiye zitandukanye yavurwa muri politike, inkuru ziba ziriko ziravurwa mu birabana n'umutekano, inkuru zivurwa mu gateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyose muba mwaranyagejwe biriko biragaruka ko hirya no hino turabitohoza tukabibashikiriza mwidonido. Hari inkuru twari twababwiye gisongerezi mu gipolisi yishwe. Uyo mupolisi azwi ku izina rya Pierre Minani akaba yatoye ikiziga mu gatondo ko kuri uno wa kane. Makuru rero adushikiye hari ivyo tugira dushireko umuco kuvyo vyari vyagiye biratangazwa n'abantu bamwe n'abandi. Bivugwa yuko ngo yishwe n'abanyagihugu, abandi bakavuga yuko ngo yishwe n'abinjiza magendo mu gihugu, ngo habayeho gushambirana n'abanyagihugu ngo bakamugandagura. Ivyavuzwe bitari bike vyose tugiye kubishira ko umuco mu makuru mashasha duhereje kumenya coba cinyegeje inyuma y'ugo rupfu w'igisongerezi mu gipolisi cishwe agandaguwe atemagujwe imipanga. Nkuko mwagiye muranabibona, babonye amasanamu yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibindi vyose. Nivyo rero tugiye kugaruka ko muri ano makuru vyose twabibateguriye. Murazi ko amakuru yose bariko aravurwa tuyabatohoreza, kandi iyo tugize yandi mashasha tumenya nayo turayabashikiriza nyene nkuko tuba turiko turabatohoreza ibyo biriko biraba hirya no hino. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe wowe uriko urateba cyane, kano nakaryo keza kugira ufyonde ko igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ni inkuru yavuzwe cane, urupfu rurimwo igipfungu ku mupolisi yitwa Minani Pierre. Kiziga kiwe catowe mu gatondo ko kuri uno wa kane, bikaba vyabereye mu mutumba Kibogoye, ni muri komine Itaba ho mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu. Nkuko rero twagiye turabibabwira, bamwe bavuze yuko uburyo yishwe butaramenyekana, ariko hari ico amakuru duhejeje kumenya avuga kubishobora kuba vyinyegeje inyuma y'urupfu rwiwe, ndetse n'abagiye baravuga ko ngo yoba yishwe n'abanyagihugu ngo bari barakaye, kandi ngo habanje kubaho imishamirano hagati y'ico gisongerezi mu gipolisi ndetse n'abanyagihugu ngo bakagira uburakari bwinshi bakamwica. Ivyo vyose vyagarutswe ko, gusa babibonyeho bakavuga ko ikiziga c'umuhisi cari cononekaye cane nkuko mwagiye muranabibona. Uravye rero bikaba vyaboneka ko yicishijwe imipanga, yarafise ibiguma binini binini mu mutwe, mu maso hiwe naho nyene hakaba hari harengewe n'amaraso nkuko abanyagihugu bari ngaho abivuga. Ayandi makuru yari yavuzwe nuko ndetse yanemezwa n'abajejwe intwaro bavuga ko bikeka abantu batatu b'abagabo ngo baciye bafatwa, rero bafashwe ku mvo z'amatohoza n'igipolisi, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ka komine Itaba. Gusa n'ayandi makuru bamwe bafatiwe bavuga ko yoba atishwe n'abanyagihugu bivuye ku mishamirano ndetse no kutumvikana kwabayeho, kuko bamwe bavuga ko ngo Minani yarajejwe kubika ibikoresho muri komisariya y'igipolisi ca komine Itaba. Abanyagihugu ndetse n'intwaro bakaba bemeza ko yari intungane kandi ko yarabanye neza nabo mu kibano. Bamwe rero bakavuga ko bitari gushoboka ko abanyagihugu bamugandagura muri ubwo buryo buteye agahinda. Amakuru rero duhejeje kumenya mashasha, hari abantu bamaze iminsi bakuza inkuru ngo uwo mupolisi yiciwe mu mishamirano yagiranye n'abene gihugu. Umwe rero mu babashije kumenya ivy'urupfu rwiwe akaba yagize ati, nagira ndabeshuze nivuye inyuma gose cane ayo makuru avuga ko ngo hari abavuze ko uwo mupolisi yicishijwe imishamirano. ngo uwo mupolisi ku munsi wa gatatu abo bakorana ngo baramurindiriye ko ataha barabura, niho rero bukeye bamutora yaraye agandaguwe bunyamaswa, agandaguwe bukoko ku buryo biboneka ko bamutemaguje imipanga, kandi abantu bamugiriye nabi ku rwego ruhambaye. Kindi kandi nuko ikiziga aho bagitoye ngo siho yiciwe, kuko aho catowe nta maraso yari ahari nkuko ababibonye babivuga. Tukaba tubamenyesha ko rero aha mu gihugu hari abicanyi benshi ndetse ngabicanyi batabuze. Murazi abamaze iminsi bafatwa
bagafatanwa ibirwanisho ndetse n'abandi bicanyi batandukanye. Abavuga ko yishwe rero ngo n'abene igihugu kubera bamushavuje, ngo ivyo ni ibihuha ntabwo ari vyo, kuko ngo ntago abanyagihugu ari bo bishe uyo mu ico gisongerezi cy'igipolisi. Gusa abantu bamwe bamwe bakavuga yuko hari ikintu coba catumye yicwa, bakavuga yuko ngo hari abantu binjiza urudandazwa rw'amagendu, bakora urudandazwa rw'amagendu ngo boba ari bo bamugandaguye. Uwo ushobora kuvuga ko rero ari abanyagihugu bamugandaguye ngo ntabwo ari vyo, ngo yishwe n'abene gihugu. Ariko umuntu akibaza, yishwe n'abene gihugu bahe, umusozi wahe, agacimbira kahe, bamwicishije iki, bivuye kuki, icatumye bamwica? Mu vy'ukuri ivyo byose ntabwo ivyo bibazo vyishura uvuga ko yoba yishwe n'abene gihugu. Nta numwe rero yovuga ko uyo mupolisi yishwe n'abene gihugu, kuko ngo abamwishe bashobora kuba ari ibintu bari bateguye. Ushobora rero gusanga abariko barakwiragiza ngo yishwe n'abene gihugu ari bo boba ngo babigizemo uruhara. Bano bamenyesha ko uwo mupolisi yari abanye neza n'abene gihugu ataco bapfa. Gusa bamwe n'abandi bakavuga yuko ngo yoba yaragiye gutegera abadandaza magendu ngo bayikura mu gihugu ca Tanzania nkuko yahora abigenza. Ngabo bakaba ari bo rero ngo bamugandaguye nkuko amakuru adushikira abivuga. Amakuru avuga yuko batanu mu bikekwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Abandi nabo bakibaza bati none iyo kwijana wenyine bibayeho, none yo kwijana wenyene muri ivyo bikorwa vyo gutegera abinjiza amagendu mu gihugu, bakavuga bati bibaye ari uko bibeze ngo hoba harimwo igipfungu. Akaba rero ngo yahora yijana muri ivyo bikorwa nkuko babivuga. Abo binjirana amagendu rero ngo bakaba ngari bo boba bamugandaguye nkuko amakuru ava mu bantu bamwe n'abandi abivuga. Gusa tworindira ico amatohoza azoshira habona kuri ugo rupfu rw'uyo mupolisi. Gusa bamwe bakavuga ko ibi ari bisanzwe kwijana, iyo usanzwe uzi aho muhora muhurira ngo nayo baguha, no kuvuga amahera baguha. Bamwe bakavuga yuko ngo hoba habayeho kutumvikana n'abo bantu binjiza ivyo bidandazwa vya magendu, ngo bakaba rero babayeho kutumvikana ngo ku mafaranga bari kumuha. Ariko ivyo akaba atavyemezo, umuntu akaba atawushingira naye kuko naco amatohoza aragaragaza. Ahubwo ayo n'amakuru twabashije kumenya ndetse no kubivurwa cyane cyane kubagiye barakurikirana uburyo yapfuye. Bamwe rero bakamenyesha ko ngo gusanga yabaca menshi ngo kuko bari basanzwe ngo batambutsa ivyo bidandazwa vyabo, ariko kwijana wenyene ngo nimba kutari ukwanguka ngo arye wenyene ngo yigereza ko ivyo bivurwa n'abantu bamwe n'abandi. Ariko no kurindira tukamenya ico amatohoza azokwerekana kuri ivyo bintu. Rero namwe mu makuru twari twabashije kumenya kuri urwo rupfu rw'uyo mupolisi yagandaguwe ubukoko. Ikiziga ca Pierre Minani kikaba catowe mu gatondo ku kuruno wa kane. Imana imwakire mu bayo. Turahojeje umuryango wabuze ndetse n'amatohoza turasavye ko yokorwa neza kugira babigize mu ruhara bose bafatwe bakubitwe intahe mu gahanga. Gusa benshi bari bamuzi bavuga ko uyu mupolisi yari umuntu abanye neza n'ababanyi biwe ndetse n'abandi bantu bose abegereye umuryango wiwe. Bakaba bikeka ko abaheruka gufatanwa urudandazwa rw'amagendu ngo boba bari inyuma y'urupfu rwiwe. Nivyo kubandanya dutohoza amakuru yacu ataha hagize ayandi tumenya amashasha, murazi ko duca tuyabashikiriza ubwo nyene. Ngivyo rero bimwe mu vyagarukwaga ko cane n'amakuru mashasha twaduhejeje kumenya kuri urwo rupfu. Bonye ingene abanyagihugu baguma batozwa amafaranga gasaki mama ngo terera iki, mama ngo terera ikindi. None abantu bagiye gusenga baterera kujya bagirende. Gusenga ubusanzwe igikorwa ata amafaranga gisaba, igo cyatwara umwanya. Urumva ivyo nta nico umuntu yoba kibivuga ko, kuko
urabona bakora iyo bashatse, banashaka niyo bari ku kivi hari naho usanga batariko barakora. Hanyuma rero bagenda gusenga bagaheza bagasaba abanyagihugu mu mafaranga. Ivyo rero ni ibintu by'ubusuma, n'ubusuma buvanze ukwiganza k'uwo mugambo uri ku butegetsi, kuko urabona yuko baheza bagafata abantu mpiri, abanyagihugu bose aho ni ukuvuga yuko baterejwe, mugabo izo ntererano ntizo ari intererano ku vy'ukuri, abari nk'ikori, ni nk'ikori ry'umutwe, kuko bamaze kukwandika na cane cane nk'aba bajejwe amabanga ya leta, bakavuga bati ubu n'umuganga, ubu n'umwarimu wa kaminuza, unye n'umuforoma, urumva uri muri urwo rutonde utegeza gutanga, nta kuvuga ngo baguterereje. Hanyuma rero ikigiye rero gutera ishavu, gigiye kunatera isoni gusumba, nuko banaca banashiramwo n'inzego zitwa yuko zigenga, nizo nzego z'abacamanza, nizo nzego nka CNDH, nizo za CVR, n'abo bantu ku by'ukuri batateza kuja mu bikorwa bya politike, kuko kijya kintu bita ngo nugusenga igikorwa ca politike no kwiyamamaza kwa CNDD-FDD kugira ntiyigere yemera yuko abarundi bahema na gatonya ngo baronke umwanya wo kwikenura canke baronke umwanya wo kuganira ibahanze. Ibi rero ni ibintu byo kwiyamiriza, abantu bateza kuvyiyamiriza ni bande? Nabo bantu baserukira abakozi mu gihugu, amasendika n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, kuko buriya amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nibo bonyene novuga basigaye bavugira abanyagihugu. Yari Vital Nshimirimana arongoye urunani Force ruhurikiyemwo amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike.